uretse ishure gusa ndaparticipa mu competition amwe hariho izo nabaye uwa mbere, hariho amabourse nashoboye kuronka bivanye no gukora cane gose. Namaze gufasha abanyeshure kuri batanu, bane muri bo baronse amahirwe yo kuronka nabo nyene amabourse atandukanye. Nitwa Samandari Guy Divin, nkaba ndi umunyeshure muri Amerika mu myaka 26, namejeje guheza Bachelor in Science muri Department of Finance in Business College of Business. Mu Burundi naciye ku mashure menshi nobabesha. Mu Burundi nkitangura nkeza 6e naje mu Gikungu kuri école primaire de Gikungu, nkaba naciye ngenda kuri lycée de la CPB, naheze umwaka umwe ca ngenda mu Cankuzo ca ndavayo niga mu Gikungu. Mu nyuma cycle supérieur nayize muri kuri lycée municipal Kamenge, akaba ariho nahereje mu mwaka wa 2019. Nkaba navuye mu Burundi mu mwaka wa 2019 mu kwezi September, nkaba nagiye hariya nkashikira kuri Bishop's Community College, akaba ari community college yo imyaka 2, nkaba nagize associate degree in business administration, nkaba naciye transfera kuri Alabama State University, aho naciye nkagira imyaka 2 kugira ngo kumarira bachelor yanje muri Bachelor of Science muri Department of Finance. Naronse ishuri ishure nk'abandi bose kuba applique amashure, nkaba nakorejemo n'umugenzi witwa Brice, nkamfashe kugira napige ishure, akaba yanteguye no kugira ngo nshobore gukora interview ya visa, hama Imana irafasha ndaronka visa. Ikintu cari coroshe mugabo ico gihe naje kuronka visa, hama ndagenda hariya anya, kandi nkaba nshobora kumesha yuko nagiye bacongereza nzi, nagiye mu Gifaransa cane hamwe n'ikirundi hamwe n'igiswahili gike. Ngeze hariya nashoboye kwiadapta kw'icongereza, nagize amezi 3 ya mbere yo kwiga icongereza kugira ngo nshobore kuja niveau y'abandi. Bon, hariya anya uretse ishure gusa ndaparticipa mu competition amwe yo kw'ishure, hariho izo nabaye uwa mbere, hariho izo jewe na timu ya kabiri, hariho amabourse nashoboye kuronka bivanye no gukora cane gose. Narashoboye guparticipa muri par exemple competition yitwa Stella Weekend of Mobile. Ni competition iba organize kila mwaka, hama bagashira aba entrepreneur hamwe, bagashobora kuja hamwe kugira ngo bafate amasaha 72 bariko bariga projet nshasha, hama bakayipresenta ku membre du jury. Iyo projet musi tuyipresenta team yanje twabaye ba mbere muri City of Mobile, iyo ni city ya gatatu muri Alabama. Hama iya kabiri nayo nashoboye no kuronka bourse ya Paul, iyo nayo akaba ari bourse baha umunyeshure ari innovant. Iyo bourse ikaba ari agaciro k'ibihumbi 10. Nashoboye no kuronka bourse presidentielle, iyo nayo akaba ari agaciro k'amafaranga arenga 16,000 ku mwaka, akaba ari amashure yose n'ibitabo hamwe no gufungura n'uburaro. Hama nashoboye no kuronka bourse ya Alabama Academy Team, iyo nayo ikaba bacagura abanyeshure babiri bimenyekanije kandi bakoze neza cane ku mwaka kugira ngo bashobore kurepresenta ishure, kandi baronka agashimwe ka Alabama Academy Team, kakaba kazananye na medaille hamwe na check ingana na valeur y'igihumbi c'amadolari. Hama nashoboye no kuba uwa kabiri muri Disney on Yard, iyo nayo akaba ari competition national show kuwa kabiri, iyo nayo akaba ari yajana n'agashimwe nako nyene kangana na check y'ibihumbi 2 z'amadolari. Narashoboye kandi no kuba uwa gatatu muri Alabama Innovation, iyo nayo ico gihe nayo akaba ari ya competition nashoboye kujamo hamwe na team yanje, twabaye uwa gatatu naho nyene, haba harimwo envelope nayo nyene ingana n'amadolari 500. Hama ego haramumaze gufasha, ndafasha umunyeshure wese anyituye afise ikibazo c'ukuntu amashuri bigenda canke amaklase, nukuri ari bishoboka birakogwa, ari impanuro, ari kumubwira, kumwereka, kumugida, kumwereka inzira yocamwo, vyose namaze gufasha
abanyeshure kuri batanu kugira ngo abanyeshure bashobore kuza kwiga kandi bane muri bo bakaronsa amahirwe yo kuronka nabo nyene amabourse atandukanye, batatu ni presidential uwundi umwe ni excellence. Urumva yuko ariko bikomeye cane gose kandi turacabandanya. Akamunotera abandi bose birashoboka, nico jambo rero nyene novuga birashoboka, nimba narabikoze nawe wobikora, kira muntu wese yobikora, nta muti ujamwo, ni ukwitanga gusa n'inguvu nyinshi n'ishaka no kwiga kandi gukora ivyo ukunda birashoboka. Ego niho kamunotera abandi bose.